Umuntu wese aje akugana ni umugisha kandi akwiye kwakirwa icubahiro n'urukundo. Icivugo cavuye mu ijambo umwungere mukuru wa Ecclesia Katolika kw'isi Papa Francisco yashikirije abakirisu ariko yugurura umwaka w'ubutumwa wa 2016 ushira 2017. Ico civugo nico caranze umunsi aho umunyamabanga mukuru w'umugambo CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yakiriye icese abanywanyi barenga 14,200 mu mugambo CNDD FDD mu mitumba 544 igize intara nshasha ya Burunga. Hari kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 27 ndamukiza 2024. Ibirori vyo gusozera vyabereye ku mutumba Sampeke muri komine Makamba bitewe iteka n'umunyamabanga mukuru w'umugambo CNDD FDD akaba ari imvukira yo kuri uwo mutumba nyene. Sylvain Zikoruriho arongoye umugambo CNDD FDD mu ntara nshasha ya Burunga yamenyesheje ko ata muntu numwe yo kwanka kwakira abanywanyi bashasha bisabiye kwinjira mu mugambo CNDD FDD ku gushaka kwabo atagahato karimo. Mu mategeko y'umugambo wa CNDD FDD umugambo CNDD FDD ugizwe n'abawutanguje hamwe n'abanywanyi bagenda barinjira bakinjira kandi bisunze amategeko nk'uko bisanzwe biri mu mategeko ntunganya mugambwe. Umugumyabanga asabye kwinjira akandika ikete hanyuma akinjirira mu nama shingiro akakigwa ku mugaragaro rya kariva. Twibutse kandi ko iyo ngendo ishusha cyane n'ingendo y'amadini, kuko iyo hari umukristo mushasha avuye mu rindi dini hanyuma agasaba kwinjira mu rindi arigishwa iby'iryo dini hanyuma agahabwa ibatisimu. Eko bavuga ko hari akagwi kabipfuza ko CNDD FDD uwo mugambwe umwe rudende nibatahure ko atawo kwirukana abanywanyi basabye ku gushaka kwabo kwinjira mu mugambwe nk'uko atadini na rimwe ryo kwanka kwakira umukirisu avuye mu rindi dini aje gusaba kwakirwa nk'uko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yabishimangiye mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 24 ndamukiza Ingozi. Mu ijambo giwe umunyamabanga mukuru w'umugambo CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yamenyesheje ko icivugo bahisemo cy'uwo munsi bagitoye mu bihe vyiza. Dushimire ubuyobozi bw'umugambo mu ntara ku civugo ciza cy'uwo munsi. Umuntu wese aje atugana n'umugisha kandi akwiye kwakirwa icyubahiro n'urukundo. Papa Paulo wakanga Papa Francisco kia civugo nawe igitabo wakigize kuko ari tangazo abepiskopi bari basohoye bavuga yuko tugomba kugira umugambwe umwe, kandi jewe vraiment navuze nti uyu mugambwe CNDD FDD si umugambwe ni igihugu. Navugiye hari Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura, uyu mugambwe CNDD FDD si umugambwe ni igihugu. N'umugambo wavuye mu maraso abana Burundi bitanze bakavuga bati aho byabereye ni kera bagaca umurongo, bakavuga bati umwene gihugu ateza kubaho mu mahoro n'umutekano, arime yimbure, atunge atunganirwe, avyare aheke byose. Mugabo ikiguzi yabaye maraso. Umugambo rero uvuye mu maraso ni igihugu. Rero natwe
ibihumbi 14 byaje tugana nkuko umwungere yabivuze wa Ecclesia Katolika Francisco mu 2017 yavuze ati umuntu wese aja kugana numugisha kandi akwiye kwakirwa icubahiro n'urukundo. Mu migambi ishikana igihugu kuri ya mbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 kandi buteye imbere mu mwaka wa 2060, Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yagarutse ku guteza imbere ibitegwa njabukamazi nk'ikawa, icayi, amavoka hamwe no gushora hanze ifumbire. Twaravuganye ingene tugiye gutera imbere, ingene igihugu cacu murabona hari igihe tubona igitoro kigakena. Mugabo uko nabivuze mu kiganiro barabibajije, twaravuze tuti igitoro ntibagikaba n'amateke, igitoro ntuca vya bitoki vya Gisampeke uje kugura igitoro muri Tanzania, igitoro kigwa amafaranga ava makungu. Ayo nayo kugira tuyaronke twafashe ibintu bitatu. Icambere gusubiza agateka ibitego njabukamazi, ikawa, icayi. Ku buryo mu myaka 4 twimbura itoni 45,000, aha ani hafi miliyoni z'amadolari, miliyoni 360 zingana miliyoni 30 ku kwezi, zingana n'amahera igihugu ikeneye kugira ngo kuri gitoro hanze. Gushora umwavu hanze, uyu mwavu wa fomi twihaye imbono yuko mu myaka 5, mu myaka 2 twoshika ku itoni 500, tukatwimutwa amafaranga amarundi imiliyoni hafi 450. Ivyo byose nivyo twihaye. Ikindi giye guteza imbere imiryango tuzovyigisha mu bice by'inkona, tuvyigishe mu mbonera kure, tuvyigishe mu makaya rugamba, ni gitegwa civoka. Igitegwa civoka twasanze ari gitegwa zotunyarukiriza iterambere gihuta ry'ingo n'imiryango. Tugiye guhimiriza rero yuko umuryango wose n'imiburiburi wogira ibiti 10 by'amavoka byo mu bwoko bwa ruhere. Nico gitegwa twabonye hanze, twaragiye twazunguka mu bihugu dusanga ico gitegwa kirashobora guteza imbere imiryango. Mu myaka 5 ku giti kimwe hava kw'ibiro hafi 200. Ufise ibiti 10 uronka itoni 2. Ikiro ubu abo tumaze kuvugana bavuze ati tuje kubigurira iwanyu tukigura ibihumbi 3. Urumva rero itoni 2 kugwiza ibihumbi 3 ibihumbi 2 kugwiza ibihumbi 3 miliyoni 6. Ayo niyo make woronka ufise ibiti 10. Nkuko abo banywanyi bashasha babishingira intahe bavuye mu migambo ya politike bahoramwo, bavuga ko bashimye kwinjira mu mugambo CNDD-FDD kubera banyuzwe n'imigabo n'imigambi n'imbona kazoza umugambo CNDD-FDD ufitiye igihugu. Jewe kwizina nitwa Nakarutimana Anosiate, naura mu mugambo wa CNDD na umwanya sana. Hanyuma cyane niyumvira ati reka njyewe nje mu bandi hama nakigwe mu mugambo wa CNDD-FDD ufise imigabo n'imigambi. Ndashimira ukuntu munyakiriye n'umusenera ariko aranyumva, ndamuhanura aze aveyo mu basenere nta mahoro. Abasenere bose baba bariko baranyumva bari kanje nk'akazina kanje nkaba nitwa Ntahiraza Japhet, wamvuka mu gacimbiri ka Muhama, umutumba akaba ari Sampeke, naho hakurya ku murongo. Jewe nkaba nari mu bahoze ku rugamba rwo kwa Rwasa, mugabo amasaha nkaba nshimye kuvayo nkaja muri CNDD-FDD kuko umugambo hagati wa Rwasa nawukurikiye kuva kera, akaba atakintu narose. Ngo nkaba nshimye kuja hamwe n'abandi kugira ngo twubake igihugu, akaba atandi tugire CNDD-FDD.
Mumenya ko mu mitumba itari mike ibirori vyari birongowe n'ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Burunga. Kuva i Burunga ni Amideo Niyonkuru wa CNDD-FDD.